Ndaguhaye ikaze nkusuhuza nanagushimira ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikije mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe ikaze nanakwifuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nk'igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru hama ikayabashikiriza ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi mu buryo bw'idonido. Ngaha nyene tugushikiriza amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata ca politike, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutunzi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze rero. Iyi ni ya nahe ibandanya ya Silivere Nimpagaritse. Ati turi kuwa mbere Rusama ariko nta munsi mukuru w'abakozi uriho nk'uko vyahora bigenda. Abantu bose batekewe n'ubwoba, ubuzima busa n'ubwahagaze hose. Isaha 2 z'igitondo niho nashikira abagenzanje ku kazi, nsanga biraboneka ko nabo baraye bataryamye. Pascal na Salvatore barambwiye ko nabo baraye baraterwa ubwoba. Claudine we yaboneka ameze nk'ikiyingiyingi. Twese kandi ntitwari dutekanye. Niho twasubira gukoranira mu biro vy'umukuru wa sentare. Icambere twashotse tubona nuko ca cegeranyo c'umwiherero twari twaraye dukoze note de delibere kitari cakozwe, wamengo ivyo twaraye dukoze vyose vyarwijwe n'ubusa. Sharire arafashe ijambo twumva umengo ashaka kwihuta cane. Bagenzi nimunyumvirize, imbere yo kuba abacamanza turi abavukanyi, turi abarundi. Ndazi neza ko twisunze amategeko bitoshoboka ko twemera ikiringo ca gatatu, ariko turi abana b'u Burundi kandi turabakunda. Hamwe twofata ingingo ko umukandida wa CNDD FDD adashobora kwitoza, twoba dutaye igihugu mu kaga. Mwese murazi imbonerakure zoca zija mw'ibarabara, intambara yoca itangura ibararyorwa. Pascal haca aramwishura ko igihugu camaze kwinjira mu ngorane, ahubwo ko ikiringo ca gatatu arico cokwinjiza igihugu mu ntambara mu gihe ari twebwe dushobora kubihagarika. Aca amusaba ko azana nyabuna icegeranyo yari yaraye atwemereye. Kiri hehe? Kizane. Ako kanya tuba turasubiye mu mpari ku ngaruka nziza canke mbi z'ingingo twofata. Sharire aca atubaza ikibazo caduhungabanije twese ati mbega noreka naho kwandika ico cegeranyo note de delibere? Twese duca turabana twabona umengo harabonetse akabero. Salvatore niho yaca azana iciyumviro c'ingene twokingira ishusho ya sentare. Yavuga ko twokwiteza utunyoni tukareka gufata ingingo tukaguma twiyumvira gushika igenekerezo ry'icenda Rusama ikagera, umunsi abakandida bategerezwa gutanga amadosiye yabo. Nanje ndiyumvira nti tubikoze gutyo tuzoba twiyatse ijambo ryo kugira ico tuvuze, maze ikibazo kirengane ataco tukivuzeko. Benwa nawe aca arafata ijambo. Abantu bahanuye umukuru w'igihugu n'abakenguzamateka kuzana iki kibazo iwacu barabahenze. Iki si ikibazo c'amategeko, ni ikibazo ca politiki. Simbona impamvu bakituzaniye. Inama nshingamateka niyo yari kugiheza. Aho ndi ntangura kwibaza nti mbe yemwe Benwa nawe agira ahindure aho ahagaze aze ku ruhande rw'abatemera ikiringo ca gatatu. Aimé Laurentine Kanyana ntiyatevye kutagarura akenge ati ivyo muriko muravuga ntitubirekuriwe, vyitwa déni de justice, kwanga gutanga ubutungane. Mu gihe batwituye biciye mu mategeko, natwe dutegerezwa gusohora ingingo kandi mu maguru masha. Sharire aca arasubira arafata ibintu mu minwe, ariko akaguma azana ivyiyumviro bituma tudashobora kugera ku cegeranyo.
kiramwanya twabona aguma asohoka kwitaba telefone na Aime kwari uko nyene, niho twaza tubona Charles yadukanye impapuro zibiri ati iki ni icigwa cakozwe n'umuhinga akomeye cane w'umubirigi ku ngingo ya 96 n'ingingo y'32, icasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2012 kandi kiravuga neza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gishoboka. Hinge ndakibafotorere. Umuhinga yavuga nari ndamuzi, yari uwitwa Vandenjiste, n'icigwa ciwe ndakizi, ndibuka ko havuga ngo ingingo y'32 vyoshoboka ko yemera ikiringo ca gatatu mu gihe twoba twihojeje amasezerano ya Arusha. Vyose vyari vyugariye ngaho nyene, mu gihe twokwihoza amasezerano ya Arusha. Ku bwanje ico cigwa ntaco cashobora guhindura ku vyo twari twavuze. Nuko Charles araduha za mpapuro, yaboneka umengo ariruhukije, aca arasubira yicara kuri ya mashini yiwe ordinateri. Niho nabona ko yari afise urubanza ruheze mu mashini. Ivyo twavuga vyose kwari uguta umwanya. Urubanza ruzosohoka rwari rwaramaze kwandikwa, ariko umukuru wa sentare yategerezwa kuguma yigirisha ngo atwereke ko turiko turiga ikibazo. Niho yatubwira ko yatoye inyishu nziza izonezereza bose. Abari mu myiyerekano turabaha inyishu ikingira amasezerano ya Arusha. Nkurunziza nawe turamuha kwitoza ubwa gatatu. Pascal niwe yamwishuye ubwa mbere. Mbe burya udufata nk'ibijuju? Ngaha ni uguhitamwo ibwirizwa shingiro canke ikiringo ca gatatu, ni kimwe gusa muri ivyo bibiri. Ntushobora kuronka vyose. Nimba ushigikiye amasezerano ya Arusha, uca ushigikira ko ibiringo bidashobora kurenga bibiri. Tugeze isaha 8 tubandanya kuganira ibintu bimeze nk'igipfungu, Claudine niwe yasavye ko duhagarika gato. Tumaze iminsi duharira, iminsi 2 iraheze ntabona umwanya kandi arankeneye. Birakenewe ko nja kumwonsa. Ndibaza ko bari babivuganye n'umukuru wa sentare kuko yaciye amuha imodoka yiwe ngo genda wonse umwana. Twategerejwe guca duhagarika kuko ntibirekuwe ko dufata ingingo tudakwiye. Niho twaba turayebayeba mu micungararo. Charles na Aime nabo nyene basubira kwiyugarana mu biro vy'umukuru wa sentare. Aho bavuyeyo badusaba ko twojana gufungura. Twagiye kuri Marita Hotel, ikibanza ciza kitari kure ya sentare. Turatumako ivyo kunywa n'ivyo gufungura. Pascal niho yanyegera aranyongorera ati nyakubahwa visi perezida, ntuze gutangara niwabona duhinduye aho duhagaze. Turaremvye n'iterabwoba riguma ryongerekana. Ubuzi bwacu burabangamiwe cane. Nta kundi dutegerezwa guhindura kugira dukize agatwe. Naramutahuye, ahubwo ntangura kwibaza ko iterabwoba rishobora kuba rinakomeye ku bacamanza b'abahutu kurusha kuri twebwe. Vyanatumye nibaza impamvu kuva mu gatondo Claudine atigeze avuga ijambo na rimwe. Ntanyeka nawe ryari iryo terabwoba. Ariko jeho nibwiye nti uko bigenda kose sinshobora kwihindukiza mu ijambo. Ico gihe vyarananiye gufungura. Charles we yaguma atera inkuru rwose aryohewe. Avuye kwitaba telefone yamazeko umwanya munini arambwira ati uyu munsi turabiheza. Ndaza kubaha ca cegeranyo, ubu ndagifise vyose biranditse. Naciye ninyavya gato ngenda gukura umuryango kuri centre communautaire ndawujana mw'ihoteri inyegeye mu Bwiza. Isaha 1 y'ijoro twarasubiriye turakorana kuri sentare. Twese turushe aho hari haciye isaha. Charles aguma ampamagara agasakisaki kw'iterefone. Nabaye ngishika haca arasohora ikintu canditse. Nari nibaza ngo ni ca cegeranyo c'ivyo twashitseko, note de délibéré. Ngize ndaraba nsanga urubanza rwose rwaraheze kwandikwa. Urubanza ruvuga ibihushanye n'ivyo twavuze mu mwiherero. Ntiwari ukiri umwanya wo guharira, ahubwo wari uwo gusinya.
Sharire yaza yahejeje gusinya yashaka ko ari jewe nkurikira, niho kumpa urwo rupapuro n'ijwi ry'umutegetsi ngo soma hanyuma usinye. Nsinye? Jewe? Ngivyo ibidashoboka. Wibagiye ko wabaye mu mwiherero utegerezwa gusinya. Ati sinshobora gusinya kubera ingingo yafashwe hataho ihuriye n'ivyo twavuze. Aho rero nari nshizeye ko abo dusangiye ivyiyumviro nabo baza kwihagararako. Sharire arandaba n'igitsure cinshi ngo woba ukeneye kumenya uwundi utashigikiye iyo ngingo kiretse wewe? Agacerere kenshi nza mbona abandi bacamanza baracuritse imitwe. Aho niho naboneye ko vyose vyahindutse, ko nsigaye ndi jenyene, ko ubuzima bwanje bwinjiye mu kaga. Insha ndahaguruka ntera ntumbera ngo Sharire arantangira tuba nk'abahanganye. Ndashobora gusohoka ko jewe nanse gusinya? Oya, sinshobora kukwemerera gusohoka. Erega ntiwanahuye, jewe nta kibanza ngifise ngaha ndagiye. Vyari ibintu biteye isoni, tuguma ngaho duhanganye gutyo imbere y'abandi bacamanza batanu bajumarariwe. Salivatoru niwe yagerageje gutora umutati nimba Silivere adashaka gusinya ntushobora kubimutegeka, ahubwo reka igikorwa co gusinya tukiraze kibizobe ivy'ejo. Umukuru wa sentare aca arugurura umuryango, mbere tugenda tujanye, niko kumbaza ati biracakunda hoho ko tuvugana? Nta na rimwe ndigera ndavyanka. Duca tujana mu biro vya Claudine arambwira, Silivere urazi ko uri umugenzi, aha hantu uhagabire, aba bantu bavuye mw'ishamba wewe ntubazi. Tomora, uriko utinya nde? Uramuzi? Impa akanya mbanze niyumvire, ubu numva ndushe rwose, reka tuzovugane ejo mu gatondo, reka mbanze ntahe muhira. Uriko urambesha, ndazi ko utakiba iwawe warahimutse, reka nguhanure, uriko urihenda bikomeye, mbe wosanga ari wewe uriko urihenda naho. Isaha zine z'ijoro sije mbonye ndashitse kw'ihoteri, umugore arambwira ko Sharire ahejeje kumuhamagara amubwira ngo umugabo wawe ararushe cane kandi agiye kuba mu ngorane zikomeye, na jewe sinzi ko zizonsiga. Gerageza umuhanure atuze, raba umuhinduze ivyiyumviro. Ariko maze kumusigurira uko vyifashe yambwiye ko ndi mukuri. Nawe yari asanzwe ari umucamanza muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura. Kumva anshigikiye vyampaye izindi nguvu. Iryo joro nagumye ndonka abantu benshi bampamagara, bamwe bantera ubwoba, abandi banyinginga nk'abagenzi canke inshuti. Ariko ingingo yanje nari namaze kuyihitamwo kandi nari nyishimiye, arivyo vyampa amahoro mu mutima. Kw'igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatanu 2015 gushika ku rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu 2015, ndazi ko iminsi igiye kuza itazoba yoroshe. Ntegerezwa gutora ingene nkingira umuryango, ntegerezwa kubahungana bose, umukenyezi wanje n'abana batanu. Iki ndazi ko hari ikibazo co gupfa canke gukura. Ica mbere cihuta nuko badatora iyo turi. Kugira ndonke umwanya wo kwitegura, ntegerezwa kubaryoshya bakibaza ko turi kumwe. Sharire we aguma ampamagara akanya kose, yongera andungikira ubutumwa muri telefone, aguma ansaba ko noja kuri sentare gusinya. Nanje nguma ndamuryoshya, ndamwemerera ko nahinduye aho mpagaze, ko kuwa mbere nzoza gusinya. Aho rero kuwa gatandatu gushika aho nta n'umwe yari azi iyo turi, ariko kubera gutinya ko hari uwohava atumenya, narasubiriye ndimura umuryango ndawujana mu nzu yo gukota yari ku Mutanga Nord. Aho hose naguma ndiko ndapanga uko ndi buhungishe umuryango. Ntitwashobora kuduga mu ntara za ruguru, ukuja hanze navyo nyene ntivyari vyoroshe kubera umugore n'abana batagira pasiporo. Niho nabona ko hatahandi nshobora kubajana hatari mu Rwanda, niho narondera abo nizeye turabitegura neza.
telefone ntiyampa agahengwe yaguma ihamagara, uri abangabisha uri abantera ubwoba ko bazica umuryango wanje harimwo abo namenye amajwi kandi nzi neza ko ata kinyabogira co gushira mu ngiro ivyo bavuga. Sharire vyarasubiriye arampamagara afise umukenyuro mushasha, niwemera ugahagararira inyungu z'igihugu umukuru w'igihugu ntazopfa akwibagiye. Aho naratahuye ko bariko banyemerera ubundi burusho, ingabire, kumbure n'igiti muri leta. Mu nyuma ho yageze ku rugero rwo kunyemerera amafaranga nari kuja gutora ku biro vy'umukuru w'igihugu canke mu biro vy'icegera ca kabiri c'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Wamengo ni jewe ntegerezwa no gushinga igitigiri noba nshaka. Aho natahuye ko wari umutego kugira bambone hanyuma bankoze ico bashaka. Nagumye nerekana ko vyose ndiko ndavyemera, igihambaye kuri jewe yariko batamenya aho ndi. Kw'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatanu 2015, imyiteguro yose twari twayirangije, twahagurutse n'imodoka zibiri, umugore n'abana bagiye imbere mu modoka yacu, nanje nagiye mu modoka ikurikira yari taxi, dufata ibarabara rya Cibitoke Mabayi tubandanya ku mupaka w'u Rwanda. Tugeze ku mupaka aho bita Ruhororo, navuye mu modoka nari nateguye ko ntanga amahera bakatureka tukarengana, ariko ntivyakunze. Mu gihe nari nkigerageza kumvikana n'abo ku mupaka niho nabona haje imbonedakure umengo ziratwiketse, hirya mbona abasirikare baje badutumbera. Ico nakoze nasimbiye muri ya modoka y'umuryango ndayinyongera, nca ndagonga ibariyeri ndayimena, mbandanya niruka ntumbera u Rwanda. Za mbonerakure n'abasirikare baragerageje kwiruka ngo badufate, ariko tumaze kujabuka uruzi Ruhwa ntaco bari bagishoboye. Twari tugeze ku ruhande rw'u Rwanda, abapolisi b'u Rwanda barasohotse kubera urwamo bumvise, baca baratwugururira bariyeri, ni gutyo twakize. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yahavuye isohora ingingo yayo, izina ryanje ririko umugabo nta mukono wanje uriko. Ni ingingo itangaje, itangura ivuga neza ivyo twavuganye mu mwiherero wo kuwa 30 Ndamukiza 2015, ariko igaheza yemeza ko Perezida Nkurunziza arekuriwe kwitoza. Aha akaba ari naho turangirije inahe y'intwari Silivere Nimpagaritse. Silivere Nimpagaritse n'umuryango wiwe baba mu gihugu c'Ububirigi kuva muri Nyakanga 2015. Bagenzi we bashigikiye ikiringo ca gatatu bahavuye bashimirwa na Nkurunziza. Charles Ndagijimana iruhande yo kuba umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, yahawe kurongora inama nshingamateka ya Burarudi, aho yaserukira leta y'u Burundi. Ibitabaho ko umucamanza wo ku rwego rwo hejuru nk'urwo yongera akaja guserukira leta kandi ari inzego zitandukanye. Ariko kari agashimwe kuko muri ayo mabanga yahembwa amadolari ibihumbi 30, ni ukuvuga ayarenga imiliyoni 60 z'amarundi. Aimé Laurentine Kanyana yari yafatanije na Charles Ndagijimana gufuruguta ibishoboka byose ngo ikiringo ca gatatu cemerwe na sentare. Nawe yagenywe kuba umushikiranganji w'ubutungane muri ico kiringo cose c'imyaka 5. Kanyana ntiyigeze anyeganyezwa, gutyo ababaye umushikiranganji w'ubutungane. Yamaze umwanya munini muri ayo mabanga kuva Uburundi bwikukira. Benoît Simbananiye nawe yahawe gusubirira Silivere Nimpagaritse nk'icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Petero Nkurunziza we yaronse ikiringo yarwaniye, ariko umutima wiwe uhagarara gisigaje amezi 2 ngo kirangire. Ivyawuhagaritse ntibirabwirwa abarundi. Ikiringo cakweze amarira menshi mu gihugu. Ibihumbi amajana vy'abarundi barahunze igihugu, ibihumbi vy'abarundi barishwe, abandi barabuzwe irengero, abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, amabohero yaruzuye inzirakarengane, igihugu carafatiwe ibihano, ubutunzi bw'igihugu bwaratabagaye, imirwi y'abarwanyi yarasubiye kubaho, amagorwa n'amarira biruzura mu miryango.
kubera ukwikunda k'umuntu umwe, kubera sentare vyayinaniye kuvuga ukuri. Inyuma y'imyaka 6 niho muri Munyonyo 2021 sentare y'iyungururizo y'umuryango EAC yemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi be n'amategeko y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko, ariko sentare yagiye kuvyemeza ikiringo caramaze kurangira. Nimba muri sentare ikurira izindi habera ibintu nk'ibi, ni gute twokwitega ubwigenge bw'amacamanza mu yandi masentare? Niharambe abacamanza b'intwari nka Silivere Nimpagaritse. Ese Imana yoturwiriza abagabo nk'abo, kumbure ubutungane bw'u Burundi bwokira. Ngaha akaba ariho nsoreje ino ntahe y'uno mushinga ntahe Silivere Nimpagaritse. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa, wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure.